Kubigisha umupira w'amaguru, kubatoza indero no kubakundisha ishure, ni vy'ishure ry'umupira w'amaguru Academy Impact ryigisha urwaruka ruri mu migwi itandukanye. Bikaba vyavuzwe n'uwuserukira iyo Academy, Munyaneza Fabrice, mu gihe bariko bahimbaza isabukuru igira kabiri iyo Academy ibayeho. Hari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 15 Ntwarante 2025. Abana ngaha turabaha indero iyo baje no babaje mu shamba baza kurana abantu s'amavalere, turabigisha turababwira cyambere ko gusonera abavyeyi. Turababwira ko gusonera abavyeyi bituma umuntu agira amahoro, umwana agira amahoro kandi akarambira mw'isi. Rero abana tukuri mu mupira turabigisha, turabamotiva gukora neza mu ishuri kugira ngo ejo udazoshobora kuba professionnel azobe un citoyen modèle et responsable muri société abarimo, ashobore kubaha abagenzi we, akubaha n'amategeko y'igihugu. Ico ni ikintu ciza cyane. Rero abandi abashimye abavyeyi nsangiye kurera mukomere kwibanga imbere ni heza. Aba bana ejo tuzosigara atwe tubugamako kuko twabahaye umwanya wo kwiexprima. Ikindi Fabrice ashikiriza nuko umupira w'amaguru ushobora guhindura igihugu, aho mu bihugu bitandukanye mbere bitari bike bishobora kumenyekana kwera umupira w'amaguru. Nabana turatuganira nkababaza nti Brazil murayizi, Wego Argentine barayizi, bayizi kubera iki? Bayizi kubera football, bayizi kubera Messi, bayizi kubera Vinicius, bayizi kubera bajya bandi bose. Cameroon twese turayizi, mugabo babaza abana ati president wa Cameroon ninde? Ntawe bazi. President wa Brazil ninde? Ntawe bazi. Urumva yuko football ifise impact nini cyane ku buzima bw'igihugu. Ibintu birashobora guhinduka igihugu gihindi sura kubera urukino rw'umupira w'amaguru. Turabona hirya no hino abakinyi bakina hanze bazana amafaranga menshi yo kubagira ibihugu byabo bice umupira w'amaguru. Tugafasha aba bana tukaraba ko umupira wacu utera imbere, tukaronka aba Ronaldinho, tukaronka aba Vinicius. Twumva abana bavuga ngo gende Vinicius ngo gende, ndabona tukabona iwacu natwe tugicara kuri televiziyo tubona equipe nationale itsinda 5-6 natwe tugumva ko Burundi bufise irindi shusho atari byo twumva. Tugumva yuko abantu batuzi kubera turi nation de football. Umwe mu bafise abana barerewe muri iyo Academy, Musere Chantal, arashima intambwe Academy Impact igezeko. Abavyeyi turereye abana muri Impact hari benshi batari bafise iyo passion y'umupira, ariko ko plus baza ngaha bakabona ibikorerwa aha bagiye bagira iyo nyota yabo, iyo nyota muri bo yo kuba umukinyi w'umupira. Uretse encadrement hari na professionnalisme iri kirakura mu bana bacu, kandi no kuvuga ngo imbere ni heza. Hari encadrement ikwiye n'ukuri hano, hari indero mu bana bacu, murabigisha indoramana, mukabigisha ubuntu. Uyu munsi kubona umwana afise ubuntu akamenya ko arenganya umuto n'uwukuze ari wa mbere atangura kumuramutsa, akamenya ko yabonye ahagaze hari umumama cyangwa umutama ahagaze yicaye amubisa akicara. Nukuvuga ivyo byose tubikesha Impact Academy. Nayo waserukiye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, Kanega Alphonse, we yemeza ko hari ama-academy menshi ubona mu mpapuro utabona mu bikorwa, ariko Academy Impact ikaba ifise urwaruka rukwiye kandi ku rugero rwose. Akemeza ko FFB igiye kubaba hagufi kugira babandanye batera imbere. Academy menshi tuzi dufise muri federation tuyafise ku mpapuro gusa, ugasanga niyo ugiye kugira visite baraguhenda ngo hari abandi ngo bane ngo bava baza ngo bandi ngo bari ku ishuri umwana ubabonye. Ariko muno munsi mwabonye amakategori kandi aboneka, kuvuga imyaka iboneka ko ari ubusumbasumbane. Iracyari ikibazo kinini mu mupira w'amaguru wacu, aho usanga benshi kugira ngo n'abana batereze imyaka 13 mwaho ugasanga bafite 20. Ariko nkuko mwayibonye ngaha n'ama video yafashwe, n'abana iboneka yuko ari imyaka iboneka yugendera irasumbasumbana. Ni ingorane ikomeye aho usanga bakubesha ngo umwana afite imyaka 13 na afite imyaka 20. Ugaca usanga tugiye mu mahiganwa bamutwaye bavuga ngo 13, mugabo waheze imyaka 2 ugasanga yaheze gukina kuko yagiye afite 20 deje ubu ariko yumvira ibindi akiri mu byo gukina. Rero turafise ibyishimo byinshi cyane ko hariho ama-academy cyane cyane Impact bariko baratangura gutegura abana hakiri kare. Ibyo bashimiye cyane, kandi ku izina ryanje no ku izina
y'igisata kijejwe ubuhinga mu mupira w'amaguru tuzokora kugira tubafashe mutere imbere mu myaka iri imbere dushobore kuronka imikangara ishobora kuduserukira mu Burundi canke mu bihugu byo hanze. Nzoshikiriza uburongozi bwa Federation ya Football ibyo nabonye, hanyuma turabe yuko aricyo twofasha, kuko turabona yuko muri ku nzira nziza kandi iri mu ntumbero y'umupira w'amaguru mu Burundi, kugira Burundi buronka imikangara ikina neza kandi yateguwe umwanya munini mu minsi iri imbere. Cyo bituma kibashimiye kandi tuzoguma en contact kugira tugume turiko turabafasha ku buryo muri kuyubire ya nuzo anniversaire ya imyaka 3 tuba dufise imikangara myinshi myiza. Uno munsi twabonye ibirori ku buryo zorobona ibirori biri ku rwego ruri hejuru cyane kurusha uno munsi. Mwomenya ko ibirori byarangijwe no gutanga ubushimwe kubigenjeje neza gusumba abandi, haba mu basanzwe bahurikiye muri akademi ndetse n'abana bakina umupira w'amaguru.